barakingira cyane shebuja bakuma kwibanga ufise n'umugore ukora muri hene ivyo bintu akubaza ngo ngira kwaze hameze gute cumwihaniza tikiraza kudurambaza ivyo njeje byose ibintu bisanzwe je sindi wo kuri teresi n'umufundi ndi umuntu nkurana ngendana na chef pana kumbaza iyo twaciye pana kumbaza ivyo yariye turi kumwe usanga muzi n'ingwara abashefu banyu bafise usanga muzi n'ubusembwa kuko muhembe gw'ico kintu nyene uravyumva uko kuntu ubura ahantu bagushizeho kubera ibanga ryawe niryo uhembe urimenya akazi. Okay, uno munsi ngomba ndababwire ikintu special. Uno munsi ngomba ndabavugisha ku kijanye no gukora ibwami. Toujours daro cadre kugira ngo abantu batera imbere mukazi bakora, mu masosiyete bakoramo, mu gihugu. Uri umu entrepreneur ukomeye ukora ibikorwa bihambaye nka bmbc ufise abantu babishikira, abantu babishikira bamenya aho uhagaze naho uryama naho uhonyora. Uri umutegetsi akomeye, uri umusirikare mukuru, uri utwara organisation, urumva afise aba protocole, aba chargé de mission, aba assistant. Usanga n'abantu begereye umushefu, begereye PDG, begereye administrateur, begereye directeur pays, begereye naka donke bamenye ubuzima bwiwe bwose. Turi kumwe abantu rero nibo ngomba bariko baranyumviriza, baba babikoramwo, baba bajene bazobikoramwo, bazokwasista abashefu, bazokwasista abana bariya, barakeneye kumenya ukuntu urose naho kazi udifatamo. Rero bwa mbere hari ahantu ugera mu kazi ntibe bigikunda ko ubuzima bwawe butunganya wenyene. Uri PDG nk'ahandi ntibikunda. Uri PDG nk'aho uri ufise abantu bita amatelefone basha no kwandikira message, ubwa mbere birarusha. Icya kabiri ubujeje byinshi bitokunda ko rudona ivyo umuntu ajeje ibintu bikashobora. Ubu ufise abantu banyonga imiduga ugenderamwo canke ibindi, sivyo? Kubera iki baba bagutumye ibintu byinshi kuburyo ibindi bitakunda kubikora. Habari abantu barose akazi rero, babasita, baba protocole, baba brandura bawe ya macercle, kubera wewe ufise akazi kenshi. Nukuvuga iya ufise akazi gake ntibari kuronka akazi. Umushoferi wawe aba ufise akazi kubera ya ufise akazi gake uba witwara, mugabo ukora ibintu byinshi ivyo kudagwana n'amavora. Rero ngomba kugira nico gituma ahanja nkibura abantu. Wana mu Burundi bavuga ngo umuntu arashi twata twivye, mugabo uri PDG none wohisha ibyawe bigakunda. Uri umutegetsi ambaye mu gihugu wohisha ibyawe bigakunda. Uri umushikanganje wohisha bigakunda. Uri donc ntibikunda kuko baba bagushize ahantu uremerwa n'akazi, batakogeje n'ibirato n'ivyiyogereza kubera iki akaza gutuma ni kese. Rero ngomba bajya abantu bose bumva bavuga ngo je nta muntu kweri ngo nta muntu azi ivyanje, ni kubera ntibaba bari muri ayo ma position. Uya none utiyandikira ikete, ntiwitelefonere, ntiwiyandikire raporo, wumva abantu bareka gute kumenya ivy'iwawe. Hari ahantu ugera iyo uri umuyobozi w'ibintu abantu bategeza kukumenya kugufata uko. Hajya uko mubona abategetsi baba banini niko abantu baba bafise abantu baba bafise uko babaza amakuru yabo. Rero no musi ngoma mvuge nanje ndi muri aba bantu bafise abantu batuma bijya bintu dukora bishoboka, bapanga ijya migambi, bariyumvira ivyo chef wabo yavuze ko bija mu ngiro. Kubakiri bato n'abandi babikoramo mwiyubare cyane. Umva
ujeje ibintu byinshi murazi ko ikibazo byinshi abantu bafise n'ubwo buzi bwo kuba basita bwo kuba gukora ku kirimba ahantu hegereye umushefu wabo cyane bakundwa cyane n'abashefu bafise amahanga y'abashefu baba bafise amahirwe manini nibo batera imbere cyane mu kazi nibo bakundwa akazwa ariko baba bari andanje uko umushefu wagize ingorane uko ntaba ari shefu wawe wenyene urumva nawe ugira ingorane ugira ingorane rero ubaye umuntu ari proche iyo umuntu hambaye afise ibintu binini igihugu cyamujeje canke societe yamujeje wewe ntupfa ivyo uvuze ntupfa buyagiye ntupfa nabwiye kuramutsa abanabishobora mbere ntibonwa n'inzoga ababishobora ntibonwa n'inzoga kugira ntuhava uyaga ibintu bitavugwa sivyo nakaje nkunda kubavugisha mugabo haba hariho abantu bazi n'ivyo ntababwira mwebwe abo bantu ni kuraba kandi ndazi murazi abantu bari bahambaye bagize ingwane kubera barose amanga ahambaye ko yo kwegera abashefu babo bakibaza ngo ni ibintu bisanzwe bakavuga ibyo batari kuvuga hari n'igihe ubura ahantu ushobora gutora amahera yashobuja kubera ntakwinuba ntibikunda ko abaho wewe umwegereye utamukontorora uri muri izo position rero ntibaze ngo ndamufise oya usamaye nifye abantu bakwiye gufyina nta n'ubucuti bakeneye kundi muntu barakingira cyane shebuja bakuma kwibanga ufise n'umugore ukora muri hene ivyo bintu akubaza ngo mbwira kwaze hameze gute cumwihaniza tikiraza kudurambaza ivyo njeje byose ibintu bisanzwe jese ndiwo kuri teresi n'umufundi ndi muntu nkurana ngendana na chef pana kumbaza ivyo twaciye pana kumbaza ivyo yariye turi kumwe usanga muzi n'ingwara abashefu banyu bafise usanga muzi n'ubusembwa kuko muhembe gwico kintu nyene uravyumva uko kuntu ubura ahantu bagushizeho kubera ibanga ryawe niryo hembe urimenya akazi abandi baba bashize kubera izo ngumva rero nukumenyesha kintu hembe kaza kucibagira uhemberwa kubera uzi gutera imizigo uhemberwa ico kintu nyene cyo kuba uzi kubika ibintu no kunyegeza no guprotege ivyo shoboja guha kutavuga ibyo azokora ejo n'ibyo azokora no munsi turi kumwe nagenda abona mu byo nagendaga n'abantu aho usanga abantu bari bajeje n'ivyo bibanza mu masosiyete bagenda kubwira abantu uti ejo kwa dandaje tungutsaya hanyuma ejo twarahomvye twaragize ibi nibi hariho abantu batakwiye kuvuga mu kazi bajeje abantu bakwiye kwibuka yuko hariya ubuzi atari ubuzi ari bw'amabanga fata nk'abasoda hari ubuzi ari amabanga ujeje kuba wegereye nimero 1 muri company muri ONG muri anaha muri ministere ari urabona ibintu byose nabwiye nti ubuzi ingwara ashoboje afise ubuzi nimba ari boregwa ubuzi nimba avuga neza mugabo ubuhemberwa nyene kutazobivuga ubuhemberwa nyene kuzomufasha gukora amakosa make ubuhemberwa kutavuga amakontrasinye kutagira iki turi kumwe iyumvire nk'abantu bajeje umutekano mu gihugu bagiye baratubwira amakuru tuzi none nako twaja duturubura bagiye bamwe hajya yumvira abaganga umuganga agiye atubwira ati ibintu bimucanka umuganga baga agiye arakubwira ibintu abona uri nk'umugore wiwe wumva ko usara sivyo hari abantu bajeje ubuzire batavuga ivyo babonye ku kazi nawe rero uri mujene ukabona ku kazi aho bishoboka nk'inzoga boziheba rwose akazi ka nimero 1 washaka guheba n'inzoga uvuga ati canke ukamenya ati nzonga muri weekend canke naho kuko urumva hari abantu batega abasivile ntitwiga hariho indero tutagira ushaka kugira ibanga hajya ry'abasirikare cyane rya polisi rero birabosha gusanga wibagize ujejwe ukaba uriko uravuga ibintu byica akazi uhemberwa ko kugendanira shobuja ko gutegura ingendo ziwe ko gutegura ama project
ko gutegura imanza ziwe nibaza ko mwese yakuyemwo ico abakiri bato murose he naho kazi ntuvuga ubaye umukontable ntuvuga ibintu byose byagushiye mu ntoki ubaye secrétaire ahantu muri organisation ntuvuga ibintu byose no ntuvuga aho chef yagiye gushira amakonte n'ibiki n'amasheke n'iki ivyo nibikenewe nico gituma uhembwa kugira ngo ubonye n'umuntu eko aranjaje mu mukorana akoreye mahera amabanga niyo migambi ubwo bwagwe bwa so wawe bwabwe bwa shobuja ukubita ku mataba yatomoye murakoze rero ugire byiza bantu mutaritura BMBC Group muriko murahomba. BMBC Group nishira hamwe rutura yubaka rigaca rigurisha amazu kuva mu bihumbi 2012. BMBC Group ririko rirubaka amazu mu gisagara ca Bujumbura ibigwati vy'amazu meza cane hafi uburari igihumbi. Umve tubahonje. BMBC Group iriko yubaka ibigwati vyagutse cane usanga mw'amazu amajana n'amajana. Aho ni muri quartier Miriware ya mbere Diaspora City Tenga na Gahahe n'ayari karaduzwa mu matongo y'abantu. Abakiriya ba BMBC Group hanini n'aba diaspora. BMBC Group ifise amatongo kwije ibisabwa wiguriye inzu yawe mu nyuma ntatsuguruzuguru. BMBC Group ikubakiye inzu ushobora kuriha cash canke bukebuke canke kwidanira izomara imyaka 50. BMBC Group irubaka inzu igacishiramwo vyangombwa vyose ukinjira umenga utashe muhira. BMBC Group yarazize kuzera inze umva kabirya kayo yifitiye n'inganda zihingura ibikoresho bijejwe kubaka ayo mazu. Murashaka kubakisha amazu y'uburaro, amahinguriro, amahoteli, amashure, ibitaro n'izindi? Egera BMBC Group ifise aba engineer b'inzobere kandi bo ku rwego mpuzamakungu. BMBC Group muzoyimenyera ku mazu yakaka kandi akomeye cane ku biciro vya mbere biri hasi mu Burundi.